Loué et remercié soit le Seigneur. ahimbazwe kandi ashimirwe umwami Celui qui peut chanter cela de tout son cœur, ushobora kuririmba ivyo n'umutima we wose ushobora kuvyizera que c'est une œuvre yuko ni igikorwa carangiye twahawe twese à laquelle muri ico nta muntu n'umwe yogira ikintu yongerako ariko turashobora kwizera yuko nous sommes tous inclus twese twashizwemwo muri ico gikorwa carangiye co gucungurwa. Mbega mwese murashobora kuvyizera? Turashobora twese kuvyizera. pour dire que ce soit autrement. Ntibikunda ko vyemera ukundi. Igihe abantu bagenda mu nzira zabo bwite bakajana ivyumviro vyabo bwite ntibashobora guhimbara Imana. Abantu abahimbara Imana bo baba bayizeye, kandi kubera ko bayizera ni kubw'iyo mpamvu Cela leur a été imputé à justice, babiharugwa ko nk'ukugororoka. Nta muntu n'umwe a reçu en justice ses propres yaronse ukugororoka biciye mu bikorwa vyiwe bwite, ariko bose umwe wese mu vyo yakora akoreshejwe n'Imana muri gahunda y'Imana, ivyo nivyo yaharurwa ko nko kugororoka. Rero harimo itandukano rinini hagati y'ivyo dukora twebwe, si ibikorwa byacu, si ivyo bituma duharurwa nko kugororoka, Dieu veut qu'on fasse. ariko ivy'Imana ishaka ko dukora. Il n'y a pas de Kugira ngo imaginez-vous ntihabe itandukano, nimyumvire à justice ce que Imana Dieu peut faire. igize kugororoka ibyo umuntu wese ariko arashaka gukora. Ce serait injuste. Aho rero byaba bitameze neza. Oya, twese turi ku gihagararo kimwe, nta muntu n'umwe yagize icyo azana, nta muntu n'umwe yagize ikindi kintu ashiramwo, byose ni iby'umwami Placé dans cette yadushize position, muri ico gihagararo. Ivyanditswe vyera biratubwira yuko ngo nkuko icaha kimwe cinjiye, nkuko caje ku bantu bose biciye ku muntu umwe, niko ukugororoka biciye ku gikorwa kimwe cyo kugororoka niho byashitse ku bantu bose, vont croire. kandi n'imitima yacu yose turashobora kwizera. Mbega amahirwe yuko tubaye muri kino gihe, tukaba dufise ivyumviro bitumbereye no kumva mu buryo butumbereye ijambo ry'Imana. Mu bigeragezo byose, mu bihuhusi byose n'ibibazo, turazi watanze waciye muri ibyo, turazi ushobora gutegeka ibyo bihuhusi byose Terre de se calmer, ngo biceceke bitekane. Uwo rero tumuha ijambo, reste valable et tout kandi il a dit byose biramwumvira hano ku isi. Yaravuze ngo ububasha bwose nabuhawe mu isi nk'uko nabuhawe mu ijuru. Ntegeza kwemanga yuko m'a touché. ejo haranyuzuje, harankorako cyane, Nous avons été touchés, les paroles twarakozwe ko cyane. Ijambo twasomye ni ukudakekeranya mu buryo bwuzuye. se déverse cette parole. Ibyo muri iryo jambo twarabihawe, ibyo twahawe nk'ibintu by'ukuri by'Imana. Ntidukeneye kwiyumvira igihe kirekire ku bijyanye n'ibyo, mbega bimeze nk'uko, mbega ntibimeze nk'uko. Oya, bizomera nk'uko nyine, kuko niko Imana yabivuze, kandi aho niho ukwizera kwacu ibihe byose kuba kwimbikiye. Même si nous passons, même Nubwo s'il y a des hauts et nubwo des bas, hari uguca mu bigoye no mu byoroshe, hasi Dieu que nous passons par les hauts et les bas. turi kumwe n'Imana, duca mu bigoye n'ibyoroshe. Hanyuma ku iherezo tuzoraba inyuma, duhindukire, tuzonezerwa yuko yadutwaye, nubwo bimeze nk'uko mu bice hejuru n'ibice hasi, yaratabaye, yaradufashije. Rimwe na rimwe twaciye mu bintu bitagira ibyizigiro, tutabona aho gusohokera, tudafise no guhumurizwa, hamwe no gutakaza ibyizigiro kose. Ariko nubwo bimeze nk'uko kozo, nubwo nyine turonse umuco wiwe, turonse uguhumuriza kwiwe, tukabona ikiganza ciwe kidutumbereye kituraba. Turashaka rero, turi imbere y'Imana, guceceka, gutekana, kuko uko niko mu gutekana no mu guceceka niho hari inkomezi zacu. Dutekanye twagira ibyizigiro, tuzokomera. Kenshi baravuga bamwe ku bandi, ariko nta kubonesherezwa, nta nyishu birimwo. Turabizi mu kiganiro cy'abajya bigishwa b'iyama hose, baravuga bakavuga, bagasoba bakavuga, nivyo bavuga ibintu by'Imana, ariko ntibaronse ukubonesherezwa. Ukubonesherezwa kwaje muri ujya mwanya aho umwami yabavugisha. Aho niho rero ikibazo cyabo cyaciye cishugwa, hanyuma ibisokozo nivyo bariko baribaza biramurikirwa neza, hanyuma ukubonesherezwa kuraza. Ibyo bariko baravuga ahantu hose ku bintu byose, nta kubonesherezwa guhari. Umwami we yabahaye gutahura, abaha kubonesherezwa neza. Nico gituma turaza hano imbere y'umwami turi nk'abantu biciye mu biganiro tuganira ku bandi. Oya, aho ntidushobora gushikira
ugutahura. Ariko nimba dushobora guceceka hanyuma tukareka umwami akatuvugisha, aho rero ukubonesherezwa kuraza, aho rero uguhishurwa kuraza, aho rero ugutahura kw'Imana niko tuguhabwa, aho rero niho turonka inyishu iyo dukeneye. Uyu munsi turagiye kubandanya hamwe n'uyu mutwe ngo abanesheje, kandi ndemezwa cyane yuko umwami arafise umukuku w'abanesheje, kandi mu maso y'Imana, mu mugambi w'Imana, uwo mukuku wamaze kugera mu bwiza. Ni ikibura gusa ni igihe. Yohana yari ahagaze ya Patmos, yatwawe hariya, yari yamaze, we yabonye ibintu byose. Yabonye umukuku wambaye ivyera, abona 144 ku musozi Siyoni, abo ntibaranahamagagwa, mugabo we yari yamaze kubabona kubera yuko yababonye rero. Kandi uyu munsi ntibaranahamagagwa, kandi bazoba bahari igihe gikwiye. Imana izobibafise. Ni kubw'iyo mpamvu turagiye twihuse kuvuga ku bijanye n'ibyo. Dusome imirongo ikwiye yo mu vyesho Yohana ituraba, nk'uko haguma havugwa ngo arabona arumva, ngo arabona ngo hanyuma arumva. Uyu yari Yohana hariya i Patmos. Abantu babyawe n'Imana barabona kandi bumviriza, bakira kandi barareka, bagashigwamwo n'Imana mu byo iriko irakora ubu. Imbere yuko nsoma ijambo, nashaka kwiha ubu burenganzira bwo gusoma imirongo mikenya yo mu butumwa bwa Mwene Data Branham, bwitwa n'ubutumwa bwitwa ngo Kristo niwe banga ry'Imana ryahishuwe. Ndasoma guhereye ku rupapuro rwa 20 na 21. Ndasoma gusa dukenya gusa, ndabasaba mutahure kandi mwihangane. Ariko mu iyi minsi ya nyuma twagarukanywe, kandi ayo mabanga yose yarafashwe, arasobanurwa, mu kubonesherezwa kose arahishurwa. Kubera iki? Kubera yuko ni iminsi ya nyuma. Ni muri iyo niho iri banga rihambaye ryo Imana yari ifise mu mutima wayo, niho ryahishuwe. Amajambo nk'aya suko tutayazi, ariko ikibazo ni iki: mbega twaratahuye uburebure bw'imvugo nk'iyo? Twebwe tubaye mu minsi ya nyuma, kandi ibintu byose bisubizwa mu mero ishengero ry'ubwa mbere ryari ririmo, bigatondegwa mu buryo bw'Imana, mu buryo bwa Bibiliya. Kandi amabanga yose yari asigaye, yari yazimiye, yaragarukanywe, arasobanurwa, aramurikirwa ko twe dufata ibintu nk'uko biri bihishuwe. Ikibazo ni kubera iki? Kubera iki? Ni kubera yuko ni iminsi ya nyuma. Muri iyo ibanga rikomeye ry'Imana, iryo Imana yari ifise mu mutima wayo, ryarahishuwe. Murabizi, biciye ku butumwa mu buryo bushasha, tuguma twumva yuko Imana mu mutima wayo yari ifise ivyumviro, yari ifise umugambi, yashakagira abahungu n'abakobwa. Ibintu byose byari mu mutima wayo, ariko hanyuma yaciye itangura gusohoza umugambi wayo, itangura kuwukora. Aho rero tubona yuko twebwe muri iyi minsi ya nyuma turi natwe mu mugambi wayo. Narabivuze, abahanuzi bari igice cy'umugambi wayo, nawe yari umugambi, abantu biwe bari mu gice cy'umugambi wayo, kandi n'ubu ubwoko bwayo ni igice cy'umugambi wayo. Dukwiye gutahura ibyo. Mwene Branham arabaza ikibazo: mbega muratahura ibyo? Nimba ibimwumva bidatahuritse, mugaruke musure mwumvirize iyi bande. Sinzi igihe nzogumana namwe, ariko mwumvire ibi. Uko ni ukuri, ni uko niko yaragize, ni ukuri, ngo ni ibyanditswe byera. Hanyuma hano reka niho uburenganzira bwo kuvuga, umwidegembyo wo kuvuga ati kubera ko ari byanditswe ni ukuri. Amen, haleluya.
nta muntu n'umwe ashobora kumbwira ikintu kitari cy'ukuri yizeye yuko aza kubinyizeresha atabinyeretse mu byanditswe byera ntibikunda. Ukuri ni ijambo ry'Imana, si ibyo abantu bariko baravuga ngo nibyo ari iby'ukuri, ariko Yesu Kristo ubwiwe yaravuga ngo ubeze mu kuri kwawe, ijambo ryawe ni ukuri. Kandi hamwe n'ibyo aho rero abashyizeho urufatiro ku rupapuro 41 turasoma muri ino broshire nyene. Ariko igihe umubiri ukomeye w'ibihe byose uzoseruka, uzoba ari umukuku munini cyane. Ivyesho Yohana 7 birabisobanura. Ishengero rinini cyane atamuntu umwe ashobora kuriharura, abo mu myaka yose barahamagaye gusohoka mu binjana byose. Abo rero bagendera mu muco wa Bibiliya igihe ibyo baba babihishuriwe. Twebwe turabizi ko Wesley yari afise umuco urengera uwo Luther yari afise. Turabizi yuko abapantekoti bari bafise umuco mwinshi gusumba mu gihe ca Wesley. Nta nkeka niko byari bimeze, kuko misi yose birengereye kandi birengereye wagenda urabonekana. Niko byari bimeze no ku bahanuzi gushika aho biba ibitunganye bikamenyekana. Ni kuvuga ngo umwuzuro w'ubumana wari uri muri Kristo mu buryo bwuzuye. N'abahanuzi nabo umwe inyuma y'uwundi bari bafise icyo bakora mu ibyo bihe gushika aho byose biba ibitunganye. Ni nyuma gusa yuko ibintu byose byaje gusohoza ibyo bari barabonye imbere y'igihe, ibyo bavuze imbere y'igihe igora imyaka myinshi, igihe bisohoje muri Kristo. Nimwumvirize neza. Ubu rero Kristo mu ishengero arazwi. Ibyo byose ni uguhishurirwa kw'Imana, mbega murabibona ngo ishengero naryo rirashizwemo, ngo Kristo ntazomenyekana ngo abone ngo yumvikane ahandi hantu kanaka, ariko agendagendera hagati y'ibitereko amatarandwi by'izahabu. Aho niho yumvikanira, aho niho umubonera. Imana iravuga, Imana irihishura, Imana aho nivugira niho yishura. Kandi aho rero dutegerezwa kumenya, hano acavugwa kujanye na Eva ni ikigereranyo ngo agarukane Eva, agarukane umugabo wewe. Kandi Imana ni umukwe w'ishengero, kandi ishengero ni umugeni wayo. Hanyuma hano tuca twibwira kuri Amosi 3:3. Ni gute mbega abantu babiri bashobora kujana nimba badahuza? Ni gute babiri bashobora kujana nimba batahuye ubwa mbere imbere yuko bahuza hategerezwa kubanza uko ugubonana n'umwami. Hanyuma yuko mwahuriye n'umwami tuca tugenda tugahuza n'ijambo ryiwe. Hanyuma inyuma y'ibyo niho dushobora kujana nawe dufise ivyumviro byiwe kugira ngo tugendere mu nzira ziwe. Hariho intambwe 3 zo gukora: guhura nawe, guhuza nawe, hanyuma mukajana. Ku murongo wa 20 urupapuro 22 hasi abibwira Petero n'urubyaro rwatoranijwe abaronse uwo muco, kuko n'umuco Petero yahawe imfunguzo z'ubwami bw'ijuru, kubwo rutare rwo guhishurirwa ariko Yesu Kristo. Mwese murazi iyo mvugo ko kuri urwo rutandara, ico gitandara ngo kugishurirwa nzokubaka ishengero ryanje, kandi imiryango y'ikuzimu ntizorihangangira ishobore. Hanyuma haca bandanya ngo ni Imana yishuye, ni Imana itakinyegeje, ni Imana yishuye. Ukugaragaza kwa Yesu Kristo, kwishura ibyesho Yohana
cyari igitambara igihuzu cyarakuweho kandi turashobora kubona mu buryo bwiza cyane tukamenya umwami kuri icyo gitandara nzokubaka ishengero ryanje kandi imiryango y'ikuzimu ntizorishobora. Kuri icyo gitandara arasubiyemwo ngo nzokubaka ishengero ryanje. Uko ni uguhishurirwa kwa Yesu Kristo, ni uguhishurirwa kwa Yesu Kristo. Murabibona Kristo muri mwebwe, le fait de devenir le centre de la vie de la révélation. Niko buzima, niho hagati na hagati ho gushurirwa ko guhishurirwa. Muribona hari abantu benshi bavuga uguhishurirwa bakavuga hanyuma Kristo ntabari hagati ari we mutima wo gushurirwa bariko baravuga. Nico gituma du Seigneur et de sa révélation, kumwami hamwe no gushirwa kwiwe n'ubuzima bwiwe ntibigaragara muri bo. Ndasubiramwo kandi bivugwa agace ka nyuma, guhishurirwa kwa Yesu Kristo. Muribona Kristo muri mwebwe, le fait devenir le centre ni de la vie, ugucikwa n'ubuzima bwo guhishurirwa. Mikorosayi gatatu twese turahazi, turashobora kubisoma ngo igihe Kristo ubuzima bwanyu ngo cyangwa igihe azogaragara mu buzima bwanyu mu Kidage ngo namwe muzogaragazanywa nawe mu bwiza. Igihe Kristo azogaragazwa niwe hagati na hagati, niwe mutima w'ubuhanuzi bwose bw'isezerano rya kera, niwe mutima w'ubutumwa bwose bw'isezerano rishasha, niwe mutima wo guhishurirwa, niwe guhishurirwa muri wewe no muri jewe hamwe nawe. Aho niho ibintu byose bitandukanira. atawuhari nta kintu na kimwe dushobora gukora. Reka ibyo ndabisubiremwo kubera yuko birakomeye cyane, ntidushobora kubisimba. Uguhishurirwa kwa Yesu Kristo, mbega twese bitahuye. Uguhishurirwa kwa Yesu Kristo, uguhishurirwa kwa Yesu Kristo, Kristo muri mwebwe. Mwese murazi ibyo byanditswe, Kristo muri twebwe icizigiro cy'ubwiza. Abikristo ba mbere 26. Mbega turashaka kuvuga ngo Kristo ari muri jewe, ari muri twebwe. Mbega turashaka kubyizera nk'uko ari by'ukuri yuko twaronse ijambo ryiwe kandi tukaba ijambo ryiwe by'ukuri ryaratubereye uguhishurigwa uko mwemu yaduhaye. Aho niho Kristo yacitse hagati na hagati y'ubwo buzima bwo guhishurirwa twahawe n'Imana muri twebwe. Aho rero ntabakiri wewe, ntabakiri jewe ariho, ariko ni Kristo abaho akaba muri wewe, akaba muri jewe, akaba muri wewe. Ni mu uwo mwanya niho Kristo adushobora kwigaragaza mu buzima bwacu. Aho rero Kristo, ubuzima bwa Kristo muri mwebwe, kuba yacitse hagati na hagati yo guhishurirwa. Kristo muri Bibiliya akora ku buryo bw'uko Kristo Bibiliya icika uguhishurirwa kuzuye kwa Kristo. Bibiliya rero Kristo muri mwebwe atuma mucika uguhishurirwa kose kwa Kristo muri mwebwe. Kristo muri Bibiliya niwe mutima uguhishurirwa kw'Imana. Ariko ubu rero si Kristo gusa mu ijambo ryiwe, ariko ubu rero Kristo mu bantu biwe, mu bwoko bwiwe, hagati mu bwoko bwiwe. Aho niho guhishurirwa kw'Imana kwa Bibiliya muri wewe no muri jewe niho bishigwa, niho bishigwa mu ijambo ryanditswe. Ijambo turaryumviriza tukaryizera, hanyuma tukarishurirwa, hanyuma bikaba by'ukuri by'Imana muri twebwe. Hanyuma hacavugwa ngo mbega murabona ibyo Imana ishaka gukora. Ubu rakurikira iki kibazo, mbega ukuvuka bwa kabiri ni iki? Murabaza ngo muri Abraham ngo mbega by'ukuri ukuvuka kwa kabiri ni biki? Nugakunze yuko nubabaza ikibazo umwe wese muri mwebwe, ariko sishobora kubaronka mwese. Turashaka gufashanya hamwe ku bandi. Murabizi ibyo byandika hano, reka ndibasomere. Ukuvuka bwa kabiri ni umwimenyerezo, ni umwimenyerezo umuntu wese giti ciwe kuguhishurwa kwa Yesu Kristo. Mbega mwarigeze mwumva ibintu nk'ibyo ngo ni ukubamwo, ni kuba wowe giti cawe mu guhishurirwa kwa Yesu Kristo.
répétons pas ces choses parce que ibyo bintu tubisubiramwo kubera yuko Yesaya, Paul cyangwa Data Branham babivuga, les témoignons tubishinga kw'intahe kubera yuko Imana yarabiduhishuriye. Twagize umwimenyerezo ku giti cyacu w'uguhishurirwa kwa Yesu Kristo kandi twarabyemeye turabishima. Mbega ninde umwami mu bumana bwiwe by'ukuri ku giti ciwe yamwihishuriye, atari gusa yuko ubivuga kubera yuko abandi bantu bose babivuga ngo byizere kubera abandi babyizera, ariko ibyo bikaba ari ibintu wabayemwo, wagiranye umwimenyerezo n'Imana. Mubwe amen. Rero ibyo byarabaye igihe urubuto rutabora rw'ijambo ry'Imana rwagwa muri twebwe, hanyuma mwemu w'Imana agashobora kugira iryo jambo rizima muri twebwe, hanyuma igice kivamwo ni uguhishurirwa ku giti cyawe ugashyirwa Yesu Kristo, niko uronka nibyo nanjye ndonka. Mwemu w'Imana atuma ijambo ry'Imana riba rizima muri twebwe. Arasubiramo ngo ukuvuka bwa kabiri ni Kristo muri mwebwe, ukuvuka bwa kabiri ni Kristo muri mwebwe, ni uguhishurirwa, si ubumenye, si inyigisho, ariko ni ibintu ubamwo, ni ibintu ubamwo mu buzima bwawe, ni ibintu ubamwo by'indengakamere, ni Imana ikora mu buzima bwawe. Si umwe yemeza uyundi ngo asigurire uyundi ukuvuka bwa kabiri ibyo ari byo, oya. Ntidusobanurira umugore ukuvuka k'umwana, ariko nimba yibungenze bizoza. Icyangombwa nuko hari umwana wo kuvuka, ari hacaza imibabaro itangura. Ntidukeneye gusobanura uwo mugore ingene ibintu bizogenda, oya. Ubuzima bushasha burasohoka. Ubwa mbere haraza ukubabara, hanyuma hakaza umunezero kubera ko habaye kuvuka n'ubuzima bumaze kugaragara. Nta n'umwe yosobanurira ibyo umugore, no kuvuga ubwa kabiri nako nta n'umwe akeneye kubisobanurira uyundi. Dutegerezwa kubibamwo, ariko nk'uko kuvuka mu buryo busanzwe bitaba hatabaye kubabara, uko niko no kuvuga ubwa kabiri niko bimeze. Umuntu adaciye mu kubabazwa mu bugingo bwiwe agataka, ntarondere mu nyonga y'Imana gushika aho ubuzima bushasha bw'Imana bugaragara mu mutima wiwe. Aho rero turibaza ikibazo, mbega ni inyigisho gusa twaronse niyo twemeye canke n'umwimenyerezo? Ni ibintu twabayemwo tukigirana n'Imana. Reka nsubiremo gusoma nk'uko bivugwa byose. Ukuvuka bwa kabiri ni Kristo muri mwebwe. C'est une révélation. Ni uguhishurirwa. Imana yarabahishuriye iryo banga rikomeye, kandi uko ni ukuvuga bwa kabiri. Rero mbega mugomba mukora iki? Nimba bose bakoranye, abo uguhishurirwa mu mwuzuro wako no mu gutondeka neza kwako, inashaka kubimenya ibyo. Nimba umunsi umwe nk'umukuku w'abacunguwe bose, abo by'ukuri baronse uguhishurirwa kwa Yesu Kristo, abo by'ukuri guhishurirwa kwa Yesu Kristo, abo muri bo byabaye ubuzima bw'Imana. Igihe abo bazobakoranirijwe hamwe, mbega hazoca habiki? Aho biba bikwiye ko ico kibanza tigita ibyakozwe n'intumwa bikisubiramwo. Aho rero Imana nka nzima muri twebwe ica yigaragaza. Iyo bose abo uguhishurirwa neza mu guhuza kwako bitunganye uwo kwagaragayemwo, abo Imana ishobora kuvugisha mu ijambo ryayo no muri bya bikorwa byayo ishobora kugaragaza ibyo bintu. Igihe Imana ishoboye gukora ibyo nyine yakoze kiriya gihe kera, yakoze ibyo byakozwe n'intumwa kugira ngo yemeze ijambo ryayo. Yoba ishengero ryoshoboye kumenya ikibanza cyaryo, umunsi umwe rizobimenya. Iyo nimba ritahura ico ibi bisiguye, alors l'enlèvement aura lieu. Izamugwa rero rizoca riba. Ça
Ce sont des déclarations merveilleuses et je dois izi ni imvugo nziza cyane ntegerezwa kubivuga jewe mvugije ukuri binezereza umutima wanje bihuje neza na kino gihe bihuje neza n'ibintu turiko turacamwo turindiriye izamurwa kandi turabona ingene inzira imeze yo kuja mu izamurwa bisigura ngo ni mu bwo bumwe bw'Imana tukagaruka mu bwo bumwe bw'Imana tukavuga imvugo imwe yore n'imvugo y'Imana ndabisubiramwo hano yoba ishengero ryomenye ikibanza caryo aho rero niho dufise ibyo tubuze dutwagwa n'ibintu by'inyuma gusa bigaragara rimwe na rimwe tugatwagwa n'ibintu uburyo bwo ibintu by'imwemu n'ibintu by'imwemu by'Imana bitagifise ikibanza ca mbere muri twebwe aho rero niho Imana icishavurira gusumba uko dushaka kubyiyumvira. Imana ishaka kuduha gutera imbere, kwegera imbere. Nimba ishengero ryomenya gusa igihagararo cyaryo, mbega mwese murashaka kumenya igihagararo cyanyu, yego by'ukuri twese hamwe tugashobora kumenya, tukamenya igihagararo icyo Imana yadushizemwo. Aho rero hari ikintu kica kiba. Aho rero iyo tumenye igihagararo cyacu, Imana igaragaza ubushobozi bwayo. Mwene Branham akavuga ngo izobikora, ngo izobimenya umunsi umwe, ngo izobikora. Twaramenye igihe, twamenye isaha, twamenye ubutumwa n'intumwa. Ariko ubu rero nahacu nitwe dusabwa ibi ngo tumenye igihagararo cyacu, kandi umunsi umwe tuzokimenya, kandi uwo munsi ntukiri kure, kugira by'ukuri byimbitse tumenye mbega ni kubera ko Imana yaduhamagaye, ni kubera ko mbega Imana yagize ugucungwa kuzuye, ni kubera ko mbega yishyuye mu gihe cyacu, ni kubera ko mbega yakoze ibyo bintu byose biri gushika aho tuvuye mu kwizera tugashika mu kubona. Iyo ishengero ryotahuye icyo ibyo bintu byose bisigura, izamurwa ryoca riba. Ariko umutwe wose ku rupapuro rwa 24 Imana ishobora kuduha ubwenge kubw'ibintu byose. Ariko amahirwe yonyine ahari kugira ngo dukizwe, yo gukizwa, ngo nimwamumenya biciye guhishurirwa, nimwamumenya biciye guhishurirwa. Ariko mbega twasomye iki mu butumwa bwiza bwa Yohana, ngo mwamenye uwarahari mbere na mbere, mubyizere. Iminota mikenya inyuma ya saa 8 nafashe buno butumwa ndabushiramo indani, mfise amabroshire menshi. Mbega ni kubera iki mfashe iyi broshire muri zindi nyinshi. Hano Yohana arandika ubutumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya mbere ngo mwamenye ubwa mbere na mbere. Wamenye gute? Bice guhishurirwa, waranyihishuriye. Aha rero uyu nawe avuze ngo uburyo bwonyine buhari bwo kugira ngo mukizwe nuko mumumenya biciye kuguhishurirwa. Mbega umwami wacu yavuze ngo iki? Yavuze ngo isi ntizosubira kumbona, ariko mwebwe muzombona kandi nzobishurira. Mbega yarabikoze nyuma yo kuzuka? Mbega ntiyabikoze? Yarabikoze. Mbega aracabikora? Ego aracabikora n'uyu munsi. Ni wa wundi uyu munsi, kandi n'ibihe byose bihoraho, kandi no mu bihe byose bihoraho. Nimumvirize, ishengero ryiwe ni uguhishurirwa kwiwe bwite. Amen. Ibyo rero ubu mure mutahure, ishengero ryiwe ni ubwiwe aba yigaragaje, wenyine yigaragaza mu ishengero ryiwe. Ishengero ryiwe niwe wenyine yishura. Murabizi hari abantu bagerageza kwiyumvira cyane, oya ntibijanye n'ibyo, ntibijanye no kwimenya. Oya, Kristo yigaragaza wenyine ubwiwe mu ishengero ryiwe, ariyerekana. Twarivuze ejo, niwe mutwe kandi natwe turi ingingo. Umutwe n'ingingo birajana. Umubiri utagira umutwe, umubiri utagira umutwe mbe ni giki?
n'igiki uko niko Kristo afata ikibanza ciwe mu ishengero kugira ngo ibuye ry'agasongero rishobore guterekwako riterekwe ku mutwe wa piramide. Aho rero buba ari ubumwe hagati y'umukwe n'umugeni. Bikwiye ko Kristo afata ikibanza cyo mu ishengero kugira ngo ibuye ry'agasongero ritondekwe neza, kandi nk'uko bivuga ngo ni akabiri ko mu kabiri kanje akagufa ko magufa yanje, ni kuri Adamu wone Adamu. Paulo akavuga ngo ni ibanga rikomeye, ibyo ndabivuze hagati y'ishengero na Kristo. Ishengero ryiwe niwe nyene ubwiwe aba yigaragaje, abayishuwe. Mwese murazi ubutumwa, sinzi ko nimba bwaramaze gusobanurwa. Imana mu biremwa, Imana mu mwana wayo, umwana mu bantu bayo, Imana mu bantu bayo. Misi yose bijanye n'Imana yishura, ya Mana nyene. Ndabisubiyemo rero ku rupapuro rwa 24 agace ka kabiri, ishengero ryiwe niwe nyine ubwiwe yishura. Ari muri Tabernacle aca avuga ngo ni amen. Mbega ibyo murabitahura? Kandi we nyine arivuga biciye ku ijambo ryiwe, arivuga yuko ari Imana. Rero ugurishirirwa n'ugurikira Imana muri Kristo, hanyuma Kristo mu ishengero, nk'uko yashobora kuvuga ngo si jewe nkora bino bikorwa, ariko ni Data ari muri jewe, ni waba muri jewe, ni wakora bino bikorwa. Uko niko natwe nk'ishengero dutegereza gushika mu ico gihagararo, we nk'umwami yazutse agashobora biciye kuri twebwe gukora ibikorwa vyiwe. Kandi hariho kandi karongo hano, Paulo yaramuzi biciye guhishurirwa. Ni bande bizera ivyo? Ndashaka ko mwibuka Abigalatiya rimwe, ariya Paulo arandika akavuga ngo navuze ubutumwa bwiza kandi sinabigishijwe n'umuntu canke ngo ndavuge mu bundi buryo, ariko ngo biciye ku guhishurirwa kwa Yesu Kristo naronse ubutumwa bwiza. Haleluya! Biciye guhishurirwa kwa Yesu Kristo. Kandi twebwe twaronse ubutumwa bwiza gute natwe? Mbega mu kwiga canke mu kugenda mu mashuri? Oyaha, twarigishije, kandi mu butumwa umwami yaratwishuriye, kandi turiyumvamwo kumwene ubufatanye n'Imana bwagarukanywe n'ijambo, kandi biciye guhishurirwa kwa Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bw'ubwiza twaraburonse. Mbega turashaka kuvuga amen kuri ibyo? Ni amen. Ego, nk'uko abantu b'Imana baronka ubutumwa bwiza ubwo bari barigije biciye guhishurirwa kwa Yesu Kristo, uko niko natwe turonka guhishurirwa kwa Yesu Kristo mu kwigisha rya jambo nyene, bwa butumwa bwiza nyene ubwo bigishije bamwe bari baronse ubwo butumwa bwiza biciye guhishurirwa kwa Yesu Kristo. Uko niko tumenya uyu munsi, ni gusa mu bwo buryo. Reka turabe nimba nk'ifise agapapuro kanyuma, agace kanyuma hano. Imana irazwe, imenyekana mu biciye bugufi, kandi biciye guhishurirwa kwa Yesu Kristo. Mu muntu wa mbere atize, murabona, si teologiya yanyu, ni uguhishurirwa kwa Yesu Kristo. Kuri urwo rutandara nzokubaka ishengero ryanje. Mbega ikibanza ciza, mbega ijambo ryiza. Ibyo bari byiza cyane niba twabyakiriye mu kwizera, kandi muri bice kuri mwe mbira twabironka bishuwe. Imana muri Kristo, Kristo nawe mu ishengero. Niwe mutima w'ubuhanuzi bwose bw'ubuhanuzi bw'isezerano rya kera, kandi niwe mutima w'ubutumwa bw'isezerano rishasha.
niwe mutima wo guhishurirwa ces derniers jours. muri iyi minsi ya nyuma. Ubu rero turaje ku gitabo cya nyuma cya Bibiliya Qui est appelée la révélation de Jésus-Christ. cyitwa uguhishurirwa kwa Yesu Kristo. Nous lisons rapidement turasoma twihuse mu byanditswe Yohana qui vont aussi imirongo aller dans nos cœurs. itegereza kuja ku mitima yacu. Umurongo wa mbere igice cya mbere, de Jésus-Christ que Dieu lui a uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana. ne pas tordre le sens ngani duhushanirize uko ibintu bivugwa, ariko twishiremwo ngo uguhishurwa kwa Yesu Kristo uko Imana yampaye, uko Imana yaguhaye, uko Imana yaduhaye. de cette révélation de Jésus-Christ. Muri uko guhishura kwa Yesu Kristo, Les autres révélations ukundi guhishurirwa kose sont fondées dans cette révélation. kuba gushinze muri kuno guhishurirwa, ukundi guhishurirwa kose. Nashaka kuja mu byandikiwe amashengero indwi. Muri kete ryose harimwo ibintu ibyo Imana yagiriza Philadelphia. Hano turafise kuri Philadelphia turafise ikintu harabaye ibintu hategerejwe kubayo ibintu bitanezereza Imana, kandi byategerezwa kurengana abo bantu bashaka kuja mu izamurwa. Bari abantu bari barumvirije ubutumwa bwavuzwe, hanyuma bareka bakosogwa n'Imana mu gihe cyabo, hanyuma bemeye uko gukosogwa. Hano turasoma mu byanditswe Yohana 2, haravuzwe gusa ngo wamenya abigira intumwa, hanyuma acavugwa ibikorwa by'Abanikolayite murongo wa 6 ngo ariko ico ufise nuko wanka ibikorwa by'Abanikolayite. Hari ikintu cyangwa kuvuga mu ngaha kandi nikikurikira. Nimba Imana iravye mu ishengero, ndavuga reka ndabivuge kubwo ukore na Bibiliya ni umwami afise amaso yaka umuriro akaraba mu ishengero, hanyuma akagendera hagati y'ibitereko amatara n'izahabu akabona ibikorwa by'Abanikolayiti. Aha ntidushaka kuvuga ibyo ngaha mbere Mwitaburamu yaramaze kubivuga, ariko hano haravugwa ku murongo wa 6 ngo ariko ico ufise nuko wanka ibikorwa by'Abanikolayiti, ibyo nanje nanka. Luther akavuga avuga nyine turaco ibi bisigura. Hariho abantu bahanye niko abo ngo baganza abakirisu bagashaka kubategeka ibyo bategerezwa gukora, kandi abo nibo bashizweho n'Imana. Ishengero rero byari bibizi, abo bigize ngo ni intumwa bakigira ngo nabavuga ubutumwa cyangwa ibyo byose, ariko hano ngo ibikorwa ngo wanse, ngo ntiwanse abantu, wanse ibikorwa ibyo nanje nanka. Ibire byari bikwiye kuri abo muri kino gihe kugira ngo babe mu kuko baneshejwe, bategerezwa kwanka bakamenya ibitavuye ku Mana, bategerezwa n'imitima yabo yose bagahagarara bagwanya ibyo bintu. Iki cyo kigezo cyabo, kandi icyo gipimo cyabo bategerezwa kukirengana. Ntibashaka kuvanga ibintu ngo bavuge ngo nk'uko byanditswe hano ngo oya, ngo nk'uko byanditswe hano ngo niwanka ibikorwa by'Abanikolayiti, ibyo nanje nanka. Ibyo Imana yakunda turabikunda, ibyo Imana yanka natwe tugomba kubyanka. Murabizi icyo byo bisigura. Hanyuma isezerano mw'ibi bivugwa acavugwa abanesha ngo ofise amatwi niyumve ibyo mwemu abwira amashengero, ngo unesha nzomuha kujya kubyamye ku giti c'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Abanesheje, kandi ibyo ndabibabwira nkabemeza hano uyu munsi, abanesheje bo muri runo runganwe
ni muri abo n'abo gusa bashobora gutandukanya ibyari iby'Imana hamwe n'ibitari iby'Imana, n'abavuga bashyizweho n'Imana n'uwavuga adashyizweho n'Imana, atabikorwa n'Imana. Ibyo bategereza kubimenya hanyuma bakabigwanya. Ibyo bintu byari bikwibye kugira ngo baneshe. Hanyuma igihe barengana ibipimo byabo, isezerano ryaciye riza ngo uwuzonesha azogragwa ibi byose. Hanyuma tugende mu gice cya kabiri, igice cya kabiri, igice Yohana 2:9, ngo ndazi amarushwa yawe n'ubworo bwawe yamara umutunzi n'ibitutsi by'abiyita abayuda atari bo, ariko ari isinagogi ya Satani. Hariho ikintu kivugwa, abantu bakibwira ko ari ibintu kanaka atari ko bari, ariko abanesheje mu bihe byose bategerezwa gufata ubutumwa bw'Imana bakabufata nkama, kandi kubwo ubwo butumwa, ubwo intumwa yaba yazanye, bashobora kumenya biciye kubwo butumwa, bakamenya ibyo ari byo muri icyo gihe, yuko ikintu kitari mugomba kw'Imana barakimenya. Ntibari abantu bazungagizwa ngo batwagwe n'ibyo ari byo byose, ariko ibintu ibyo Imana yari yashyize hagati na hagati cyangwa byari binyegeje bifutse, barabibonye bifukugwa, hanyuma bitandukanya n'ibyo bintu, bafata bagenda kuja ku ruhande. hari abavuga ngo bari abayuda badakurikira umwami, uko niko bahamagagwa, ngo baca bitwa ngo n'amasinagogi ya Satani. Bafata ko ari abayahudi, ari abayuda, idini ryari bihagije. Igikorwa cyabo cyazinduru cyane gusumba amajambo bariko baravuga. Mbere bari amasinagogi ya Satani, mbere baragira n'imisi mikuru yabo mu masinagogi, ariko hariho ibintu byo kurengana muri ico kinjana, ibyo Imana yakora nk'ibyo kugaya ishengero. Ibyo abanesha bategereza kumenya biciye kubwo butumwa bw'icyo gihe, bakamenya ibyo Imana iri kiragaya. Hanyuma uko niko muri buri gihe urubuto rw'ukuri rwafata ukugabishwa mu buryo bukomeye, nk'ubutumwa baronka ugusigwa ku maso, bakaronka ugusigwa, bakamenya ibintu bitavuye ku Mana. Hanyuma umurongo wa 14 ibyo Yohana 2:14, ni Perugamu, ngo ariko mfise ibyo nkugaya ko bike, kuko iwanyu uhafise abakomeza inyigisho za Balamu. Yigishije Baraki gushira igitsitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo bajye ibyaterekerejwe ibigirwamana bashakane. Ntidushobora kubyizera, ariko ibintu nk'ibi byari bihari mu ishengero, kandi Imana yarabihishuye. Ubu rero abantu bari mwombuka kuba banesheje, kugira ngo bahabwe amahirwe yo gutandukanya no kumenya ibintu neza, babone ibyo bintu, babone icyo kintu, hanyuma bakimenye, hanyuma biyinjiremo ubwabo, batandukanye hagati y'inyigisho ya Balamu, uyu yigisha kuvuma ubwoko bw'Imana, agashiraho ibuye ry'itsitaza, akavuga ngo twese turico kimwe, ngo dusenga Imana imwe, n'ibindi, ngo dukorera Imana imwe. Ariko iyo byari bimeze nk'uko, aho rero nta nico byo bariko bivuze. Ariko ninde by'ukuri akorera Imana mu kuri bijanye n'ijambo ryayo? N'uyo gusa ashobora ijambo ry'Imana mu bikorwa, mu ngiro. Hanyuma hacavugwa ngo niko nawe ufise abakomeza inyigisho z'Abanikorayiti. Ibyo nabyo twarabyumvise ubwa mbere, byari ibikorwa by'Abanikorayiti, hanyuma bicika inyigisho. Uko rero niko habaye abantu baca bamatana n'iyo nyigisho, ariko ntiyari inyigisho y'intumwa, yari inyigisho y'Abanikorayiti. Bari abantu bashaka kuganza abakristo, ariko abanesheje muri ico gihe bategereza kugenzura ico kintu bakakiraba neza. Uko niko baja kure y'ivyo bintu, hanyuma icaba kitavuye ku Mana kandi kikaba carinjiye mu ishengero, ico biciye ku butumwa barakirengana ico kintu, kandi hamwe natwe bazobona ubwiza. Natwe muri kino gihe turafise ibintu byinshi byo kunesha,
hanyuma mu kete rikurikira umurongo wa 20 ariko fise ico nkugaya ko yuko ukundira ujya mugore Yezebeli yita uvugishwa n'Imana akigisha akazimiza abagorano banje kugira ngo bashakane bajye ibyaterekerejwe ibigirwamana. Naho hariho igipimo, hariho uwari ngaho ngo yari umuhanuzikazi ibi n'ibindi ngo umuhanuzi, ariko ico kintu cyari c'Imana. Imana mu ishengero yashizeho intumwa abahanuzi, ishiraho abigisha abavuga butumwa, akabaho umumadamu umugore uyu n'uyu akavuga ngo ndi umuhanuzikazi, hanyuma akacagereranywa n'uyo mugore uriya mugore wa Akabu. Hano abizera bari bafise nabo ikintu cyo kunesha hano, kandi uko niko ibintu rero bitera bigora, ibintu bitera bibabaje cyane, ariko Imana minsi yose yamye itanga ubuntu kubizira by'ukuri, abizira b'ukuri, kugira ngo umuco bashobore kuwakira, hanyuma bashobore gutandukanya ibintu bitari byo. Hanyuma abizera umwami, abagira icizere umwami, yabaha ukubonesherezwa biciye ku kuri, kugira ngo biciye kuri we babandanye kugendagenda, hanyuma babe mu kuku w'abanesha. Ni gusa ni abo mu bihe byose, abo Satani yashizeho nk'ibyo, abasize ibitsitaza byose bakabirenga, nibo bazobagize kuko banesheje. Ejo no muri kino gitondo twihoje ibintu byinshi, ariko buri mu gice cya gatatu hano nta bintu byinshi byo kugaya birimwo, ariko hano hariho ukugirwa inama, hariho uguhanurwa ngo wibuke ingene waronse ugumane n'ivyo umatana nico ufise, ngo wibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise ijambo ubyitondere wihane. Nuko rero nutaba amaso umurongo wa 3, nzoza nk'igisuma nawe ntuzomenya igihe nzokubira. Hano turabwiwe ngo twibuke ingene twaronse tukumviriza ijambo, twebwe dukeneye kurigumya nk'uko nyine twaribwiwe, hanyuma tukagaba kugira ngo umugwanizi ntaze kugira ngo akure ibyo ubutumwa buriko buravugwa, nuko buravuga ngo atwibe igitsibo. Iyi niyo nama itangwa, ngo umurongo rero wa 5 hacavuga ngo unesha azokwambikwa atyo impuzu zera, kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba, kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya Data n'imbere y'abamarayika biwe. Uri n'ugutwi niyumve ico mwemu abwira amashengero. Umurongo wa 6 mu byesho Yohana 3. Hacakurikira ishengero ye Philadelphia, hariho isezerano ritangwa hano ngo ngibi uvuga uwera wokore ufise urufunguruzo rwa Dawidi, uwogorora ntihagire uwogara, kandi uwogara ntihagire uwugurura. Aravuga ibi ati ngo nzi ibikorwa byawe, ndashize urugi rwuguruye atawushobora kugara, ngo ntiwigeze uhakana izina ryanje, ndashize imbere yawe urugi rwuguruye ntawe ushobora kugugara, ngo ndaguhaye bamwe mu masinagogi ya Satani, raba ngo nababeshi sibo nzobazana bikubite imbere y'ibirenge byawe bamenye yuko nagukunze. Umurongo w'9, kubera ko imbega iri sezerano rikomeye ryatanzwe, ngo ko witondeye ijambo hari icyo bizoba bimaze ku iherezo tuzobibona. Kuba icyo bizoba byari bimaze kuba twaragumije ijambo ry'Imana, nubwo twaciye mu bintu byose, kuko ibintu byose bibaho kubw'ijambo, kandi turabona ingene ijambo rivuga ibintu imbere y'igihe, yuko Satani azokorogwa akorogwe mu ijuru, kandi ishengero umugeni azozamogwa. Ubwo ariko ibintu byose bizoba nkuko byanditse mu byesho Yohana 12. Kuherezo hari ico bizoba byari bimaze, bizoba byaratumariye kuba twaragumye impande y'ijambo ry'Imana, tugashishikara tukihangana tugumya ijambo ry'Imana. Kandi nimba habuze
isaha yo kugeragezwa igiye kuza kuba mu isi bose kugira ngo igerageze ababa bari ku isi. Ibyesho Yohana 3:10 nzo kurinda igihe cyo kugerageza, igihe cyo kugerageza cy'ibigeragezo. Aha twoja mu idonido ryabyo. Igihe cy'i Philadelphia gica gishikira mu gihe c'ishengero ya Laodikiya, kandi aho niho igihe cy'ibigeragezo bica biza ku isi yose ku bantu bose babaye ku isi. Birakwiye rero yuko tugumiza ijambo ry'Imana mu miro yayo y'inkomoko, tukabigumya nk'uko twabironse, kuko nk'uko twabyumvise ni uguhishurwa kwa Yesu Kristo. Hanyuma hano turafise ibivugwa ku ishengero ry'i Laodikiya. C'est l'un des écrits les plus critiques, mais izire ni zimwe mu mvugo ubwa mbere havugwa aba Nikoleti nibo bagira ibyo bagawa ko canke aba intumwa zitarizo, ariko aha rero habwirwa jewe nawe kuherezo ijambo rikoribwira wewe na jewe, nta wundi muntu. Verset 17. Umurongo wa 17, tu dis je suis riche, ukuvuga uti ndumukire ndatunze, je te vomirai de ma bouche. Kudahwa mu kanwa kanje. Umurongo wa 16, nuko rero kuko urakazuyazi udakonje ntubire ngira ndakudahwe, kuko uvuga ngo ndumukire ndatunze kandi ntacyo nkeneye, ntumenye yuko ari wowe mutindi wafutanye uri umworo uri mumyi ugenda amenya. Ndakugira inama ungure ku izahabu yakuwe ku ikamba n'umuriro, ubone kuba umutunzi, ungure ko n'impuzu zera, ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare, kandi ungure ko umuti wo gusiga ku maso kugira ngo uhumuke. Sinzi, nta gihe tugifise, reka twihute. Kumbure ku yindi ncure tuzosubira kuvuga kuri uyu mutwe, ariko ndashobora mu kindi gice, ntidushobora mu kindi gice kuko umwanya wihuta cyane. Yohana hano yarumva akabona, natwe turumva kandi turabona, turabwirwa yuko tuza kuronka amavuta kugira ngo dusigwe amaso tubone iki si ugusigwa gusa, ariko amaso ategereza kugurugwa asizwe akabona nk'uko Imana ibona ibintu. Kuri ibyo rero turakeneye ugusegwa ku maso kugira ngo tumenye ingene tumeze imbere y'Imana, tumenye imiro yacu, tumenye ko si Baramu, si Abanikoleti, si Abayuda atari bo, si Jezabeli. Hano uyu munsi ari kwavugwa wewe na jewe, bijanye n'umuntu wese ku giti ciwe, bijanye no kumenya ingene tumeze nyene nk'uko Imana ibibona, kandi nk'uko Imana yabivuze nk'uko niko bimeze, nta kundi kuntu bimeze nyene. Mwibuka ariko mwiyimero nyene tumeze uko nyene tumeze, Imana ntishaka kutureka, ntibikora. Kumbure yatanguye gukora, kumbure yatanguye gusohoza amasezerano yayo ayo yatanze rimwe nyuma y'irindi mu buzima bwacu. Ngo ndakugira inama, murongo wa 18, ungure ku izahabu yakuwe ku ikamba n'umuriro, ubone kuba umutunzi, ungure ko n'impuzu zera, ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare. Imana ntishaka kutureka nk'uko. Hanyuma ku murongo wa 19 aravuga ngo abo nkunda bose ndabakankamira nkabakangira, nuko rero gira umwete wihane, gira umwete uze kungura ku ibintu byose. Ibyanditse ku murongo wa 18 ngo mpagaze ku muryango ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi, ndinjira iwe dusangire nawe asangire nanje. Unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nk'uko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Uri n'ugutwi niyumve icyo mpwemu abwira ishengero.
twoshobora gutangurana n'igice cya 4 umurongo wa mbere ngo hanyuma y'ibyo ndabye mbona mu ijuru urugi rwuguruye, yararaba akabona kandi akumva, yarabona akabona ijambo ry'Imana yararizaniwe, yararibwirwa. turashaka guhereza ino weekend na kino cyumviro, Imana ifise umukuku w'abanesheje, ibahishurira ibintu ibyo mu buzima bwabo mu bice by'imwemu, ibintu byose bategeza kurengana, kuko biciye ku ijambo ryayo no kuri mwemu wayo aratuvugisha, araduhana, aradukankamira, ashaka kudutegura. Abiteguriye kwakira ibyo mwemu abwira ishengero, abo rero nibo Imana izo kongera ko kugushakashiriza mu mitima yabo, izo kongera ko no gukora, izo batuma babishobora gushira mu ngiro ibyo bintu, kugira ngo ntihabe ari abantu gusa bumva ijambo ry'Imana gusa, ariko bagashobora no kurishira mu ngiro, kandi ni Imana izo bibashoboza. Kandi twarabyumvise kandi twarabyizeye, uzonesha azoragwa ibyo bintu byose. Ufise amatwi kugira ngo yumve, niyumve icyo mwemu abwira ishengero. Bijanye n'ibi uyu munsi turashaka kuzana ibituraba twebwe ubwacu mu isengesho ryacu, twugurure umutima wacu, ntihari kwabwirwa abandi, ni twebwe ubwacu dutega amatwi kubyo mwemu abwira amashengero. Umwami ntashaka kudusiga nk'uku, kandi nk'uko ari by'ukuri tugize ishengero ryiwe, nuko niko gaba ku byo ashaka kumbwira n'ibyo ashaka kubwira, si ibyo kubwira abandi. Hariho umuntu umwe ariko arambwira, umuntu umwe yambwiye umunsi umwe ngo hariho ibitsitaza mu buzima bw'uwizera. Ibitsitaza ntibiri ngaho kugira ngo abitsitareho, ariko ibitsitaza biri ngaho ngo anabirengane. Kandi uko niko Imana ishobore kuduha twebwe twese ubuntu kuri iyo nzira y'ubugingo. Iyo twafashe dushobore kugenda imbere, tugume mu ijambo ry'ukuri, tumenye ibyo bihari ngo tubirengane, kugira ngo tugume mu mukuku w'abanesheje. Hariho ibintu byinshi ntituzoziganinywa ibintu byinshi, ariko ibyo ari byo byose Umwami azobana natwe kandi azodufasha, azotugira abashoboye. Turashobora kubwirana umwe ku yundi, nk'uko byanditswe ngo ni ibyo ijisho ritigeze kubona, ibyo ibitigeze kuduga mu mutima w'umuntu, ibyo ni byo Imana yateguriye abayikunda. Kandi abayikunda bumva ijwi ryiwe, bagumya ijambo ryayo. Niho rifise gusa bararigumya, bakaryitondera, bakaryakira mu mitima yabo, bakareka Imana ikabavugisha, ikabakankamira, ikabahana, kandi imbere yayo bakaba biteguriye bakamenya ibivuye ku Mana n'ibitavuye ku Mana, barabirobanura kandi bakaja ku ruhande rw'Imana, hanyuma bakavuga imvugo y'Imana, bakizera amasezerano yayo, kandi bazoyabona asohoza mu gusohoza kwayo. Bazobibamwo ku giti cabo. Turi ishengero rya Yesu Kristo, agace gatonyi k'iryo shengero ka Yesu Kristo. Turashaka, urizera mbega ugize iryo shengero, mbega urizeye, uriteguriye gucira bugufi umutwe umukuru w'ishengero, vuga mu mutima wawe ati ndi hano Mwami, fata byuzuye, untegure, ungire unesha. Nk'uko ibyo byanditswe muri kino gitabo cya Bibiliya. Mbona nshaka kuba uwo mukuku w'abanesheje. Mwami Imana dutegure twese. Amen. Turahaguruka kugira ngo dusenge. Vuba bizaba biri byiza, tuzinjira mu bwiza. Vuba bizaba ari byiza cyane, tuzinjira mu bwiza n'akaruru k'umunezero.
céleste, data uri mu ijuru tout notre cœur, n'imitima yacu yose ndagushimira sainte et précieuse kubwo ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. Mwami, que nos cœurs sont touchés ndabizi ko imitima yacu irakozwe ko yuzuye ugusenga no gushima. ni kubw'iyo mpamvu twese hamwe twuguruye umunwa wacu kandi turagushimira kubwo ubwizigirwa bwawe. Mwami dukunda, dans le dernier âge de l'Église, mu gihe cya nyuma cy'ishengero watanze yuko urahana ugakankamira ibitegerezwa byose gukosorwa bigashyirwa muri gahunda. Mwami uduhe ubuntu bwo kumva, bwo gutega amatwi by'ukuri ku byo mwemu abwira ishengero. Uduhe ubuntu bwawe kugira ngo twumvire, udushireho gahunda, tureke dukosorwe, dufashe kuraho ukugarariza kose n'ubwaba bwose nk'uko umuhanuzi wawe yabivuga. Mbega bizomera gute igihe ishengero rizoba rikoranye rije rigagaruka mu gufatanya mu bumwe? Mwami, aho niho uzokweshura mu buryo bw'ubushobozi nk'uko wabikoze mu byakozwe n'intumwa. Turagushimira ku byo umaze gukora kandi twiteze wewe Imana nzima, kandi no mu inoherezo ry'Iyinga waradukomeje, twarakumenye nk'uwo warahari imbere na mbere, kandi waratumenye ijambo ryawe riguma muri twebwe. ni kubw'iyo mpamvu twanesheje wa mubi. Mwami, turabivuga mu kwizera, twarashikiriye intego kubera yuko tuzoba turi kumwe nawe mu bwiza nk'uko atakikiranya ko wabivuze. Mwami, ukureho gukikiranya kose no kutizera, udushire kubwo rufatiro rwo hejuru, dushobore kubona byose turi hejuru, tubona ibintu nk'uko ibona mu maso yawe. Ishengero yamaze gutunganywa, riramaze guheraherezwa, kurangirizwa, amahoro, ukuzuzwa, amahoro n'Imana, ubugingo buhoraho, ukuvuga ubwa kabiri, icubahiro n'ubwiza bibe ibyawe, iby'izina ryawe ryera kandi ry'igitangaza. Mwami, bose kubw'ubuntu bwawe dushobore kugirwa abashoboye kuba abanesheje by'ukuri kubwo amaraso y'umwagazi w'intama no kubwo ijambo ry'igishinga nahe cabo, ngo banesheje umwansi hamwe n'uburyarya bwiwe bwose, kandi n'ibyo bibuye byo gutsitara ko barabirenganye, kugira ngo bahagarare imbere yawe, babone imbere yawe bafise induru y'umunezero. Haleluya, nubane natwe Mwami, kandi uduhezagire twese Mwami. Ndagusaba kandi kubwo abo bose badashaka kuba hano mu bihugu bitandukanye no mu bisagara, ubahezagire kandi ubaziganye, ubagumye, dushobore vuba cyane kuba muri uyu munsi wowe wavuze, uyu munsi wo guhishurwa kwawe, wo kwigaragaza kwawe mu buryo bwuzuye hagati mu bantu bawe kandi mu bantu bawe, aho bya bindi nyene bizokwisubiramo ibyabaye mu byakozwe n'intumwa. Wewe Imana nzima, turashaka kukwizera, tukugirire icyizere n'imitima yacu yose, uhimbaze kandi ushigwe hejuru izina ryawe ryera. Haleluya, amen.